hariho abantu bazi ko igihugu ngo gutera imbere ngo nuko nk'ubu ngo tugenda ngo ubutare tubugurishije twubaka ibetaje tugaca twubaka n'amabarabara meza meza, ibetaje bimwe by'amagorofa 55. Mugabo wagenda inyuma y'igisagara ugasanga abantu ni mbundege, igihugu kirateye imbere, ugasanga igihugu hatunze abantu nka 10 gusa, amahera yose y'igihugu ugasanga ari mu bantu 10. Bagaca bavuga ngo PIB ngo naya ngo urumva baratunze, babandi 10 nibo bayifitiye, bagaca bayitirira abene igihugu bose. Oya, sivyo twe dukeneye kubona umuryango wose atandumwe asigaye inyuma, bose bafise ubuzima. Umuntu agafata atora inoti anyegeza, none uzobaho ryari? Udashoboye no kugura ikirato, wewe utakigure nawe wokigurira abana, wokigurira umugore. Birabaje. Menya iterambere ry'umuryango no kubona muri mu nzu nziza, mufungura neza, mwambaye neza, mufise amagara meza. Ivyo nivyo vyerekana iterambere. So uvuga ngo ufise ngo amahera ngo nawe wogira muri yaridi, urara mu nzu y'ivyatsi, ibikogoshi bikuja aho ntuburatera imbere. Erega Imana ntigeze irema amahera. Amahera si kiremwa c'Imana. Wewe raba ivyo ukeneye ko bifise. Amahera mu bisayiso bituma kuye guguca mu ntoki agenda ugura ikintu ugurisha ikintu, ugura ikintu ugurisha ikintu, amahera akaguma muhanahana. Bijya rero wimbuye nivyo uca, kuko urumva amahera urayatanze ugura ibati, ugura isima, ejo ugacushura ukimbura ibigori, ugacushora bakaguha ayandi mahera, ugaca ugenda ukagura umwango, ukazibona ufise akazu keza, ukazibona abana baja kwishuri neza, amagara yawe ugwaye akivuza. Noneho umuntu amaze kubaho neza n'ingwara ziba nkeya.